Urudandazwa ku mupaka wa Kongo n'Uburundi rugiye gusubira kuba tanzitizi. Iyo n'ingingo yafashwe ejo hahise itariki 11 z'uku kwezi kw'indwi n'uburongo ya karere ka Uvira. Uvira ikabira aho hakurya mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Uwo mutegetsi kandi niwe yari yafashe ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'igitoro n'ibindi bica ku mupaka w'uruzi Rusizi biza mu Burundi. Vyari vyabaye itariki 4 z'uku kwezi nyene kw'indwi 2024 none yarayihagaritse. Mbega none ivy'urudandazwa ndengambibe vyifashe gute hani wacu? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Amahoro ni David, nizere ko mumeze neza mwese. Uramaze kumva ikintu bita zlekaf hari Kigali mu Rwanda mu 2018 aho batera umukono ku masezerano yo gutanguza umugambi w'isoko mpuzamugabane zlekaf. Ibihugu 44 nivyo vyateye umukono kuri ayo masezerano. Ico gihe Uburundi ntibwari mu bihugu vyiyemeje gutera umukono kuri ayo masezerano kuko bwari bugifise amakenga kuri yo. Bwavuye bwemera kwinjira muri uwo muryango mu mwaka wakurikiye wa 2019. Intumbero ya zlekaf rero ni yuko amareta ashira hamwe ingufu mu gukura intambamyi kuruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa. Naho intumbero irashe, ikigo CDE Great Lakes kivuga ko ibanki ya Afrika y'amajambere yerekanye ko ibihugu vya Afrika bifise ikibazo c'inyubakwa za kijambere. No kuvuga amabarabara, ivyuma bihingura canke bitanga umuyaga nkuba, ivyuma bitanga internet n'ibindi. Kutagira izo nyubakwa zikwiye zifashishwa mu bucuruzi navyo biri mu nzitizi zikomeye mu kuvyaza umusaruro umugambi wa zlekaf. Uruhombo rwa Afrika rufatiye kwikena y'izo nyubakwa ruri hagati y'amafaranga miliyaridi 68 n'$108 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka. Ayo mafaranga azogera ku miliyaridi 170 z'amadolari ku mwaka mu 2025. Kubera ivyo ngo abikorera utwabo bohaga ikibanza kibereye kugira ngo bashobore guterera mu gushiraho izo nyubakwa ziterambere. Umurindi w'iterambere woca wiyongera. Nko mu Burundi ubu ngo sahano hizeweho gushinga imitahe, ngo hari vyinshi bituma benshi badashima gushinga imitahe mu gihugu cacu. Kudakingira bikwiye abanyamitahe b'abanyamahanga, amakori manini, ingorane zo kuronka vyangombwa, ifaranga ry'u Burundi riguma ritakaza agaciro n'ibindi. Kubwa Professeur Hisham El Moussaoui, umunyamaroki yanonosoye ibijanye no korohereza abo mu gisata c'abikorera utwabo, ngo Burundi ntibubuza abikorera utwabo bafise ivyiyumviro vyiza vyoteza imbere igihugu. Habuze uburyo bubereye bwo korohereza bene imitahe n'ivyiyumviro. Mu gihe urudandazwa ruto ndengambibe rukugwa n'abakenyezi ngo barahura n'ingorane zitari zike. Nko muri komine Nyanzarake bavuga ko bagira intambamyi zitandukanye mu kazi kabo. Mu nkuru yatanzwe na radio Isanganiro, abo bakenyezi bavuga ko barihishwa amahera ataho yanditse. Izindi ntambamyi ngo n'ubukene bw'amashiringi y'amatanzania hamwe n'impapuro ndangamudandaza nka ujirani mwema zikoreshwa ikabonga canke imugina. Umuvugizi w'ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR avuga ko abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe bagikeneye gusigurirwa amategeko agenga urudandazwa. Ngo benshi muri abo bakenyezi bagira intambamyi zitari zike bivuye ku kutamenya. Ngo ntibatahura itandukaniro riri hagati y'ikori n'itagisi. Ngo Delivman Irakiza ahagarariye imbere y'amategeko ishira hamwe rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse Afrabu, we abona ko abakenyezi bakora urudandazwa ruto ndengambibe bakwiye gushigikirwa na cane ko bafasha mu gutsimbataza amahoro hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. Ku ruhande rw'u Rwanda umupaka wugawe kuva muri 2024. Ibiheza bikononera bene igihugu bahora bakorera ivyashara hafi y'uwo mupaka. Utandukire inkuru ngufi nazo. Higa y'ejo hahise kuwa 10 Mukakaro 2024, Perezida William Ruto wa Kenya yarakuye abashikiranganje bose kiretse umushikiranganje wa mbere. Perezida Ruto yavugiye mu kiganiro yagiraniye n'abamenyesha makuru ko iyo ngingo yayifashe inyuma yo kumviriza abanyagihugu ba Kenya. Iyo ngingo ikurikiye izindi yaheruka gufata inyuma y'imyerekano igize imisi iri mu gihugu ca Kenya
yari ishingiye kuri zimwe mu ngingo ziri mu itegeko rigenga amafaranga leta ya Kenya ikoresha. Muri izo harimwo guhagarika integuro yo kuduza imishahara y'abategetsi bakuru harimwo abashikiranganje n'abashingamateka, guhagarika amafaranga ahabwa ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Igitega ububare buzokwugurura imbere ya saa 9 buzoca buhagarikwa. Ni imwe mu ngingo zashitsweko mu nama yatunganijwe n'intara ya Gitega kuri uyu wa 11 mu Kakaro 2024 ku bene gihugu bakorera mu bisata bitandukanye. Ni muri ya ntumbero twababwira yo gukurikirana abanyeshuri bari mu buruhuko n'isekeza ry'imisi jana yo guca imikobeko. Hagiye kubakwa ibuhumuza mu misi iri imbere ikigo c'imyuga nk'icubatswe i Karusi. Vyashikirijwe n'icegera c'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 12 mu Kakaro 2024 igihe yari aramutse agendera ikigo c'imyuga kiri mu Rusi muri komine Shombo intara ya Karusi. Ico kigo co mu Rusi gifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 600. Gifise ibisata bitandatu: uburimyi, ubworozi, ibijanye no guhingura, amakoperative, inyubako n'ubuhinga. Yamara abanyeshuri 1500 nibo biyandikishije. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kuwa mbere.